Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mwumviriza aya makuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wowe uri kumviriza ibiganiro vyacu uherereye nga mu gihugu cacu Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabahaye ikaze abatwumviriza muherereye Igitega, abatwumviriza muherereye i Bujumbura, mwese turabahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Kuri ubu ngubu rero reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe wahejeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora kandi ko karyo ndagusaba muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ajeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi. Aka kanya umuryango wa Denis Bucumu Nkurunziza ibintu vyo bihejeje gukomera cyane, turabibashitsa ku vyose ido nido biriko mu nyuma z'uko hari umusirikari yarungitswe kwica Keri Nkurunziza nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagena ko Keri Nkurunziza zoca asubirira General Prime Niyongabo. Vyose inkuru y'umubabaro cyane ku muryango w'umuhisi Petero Nkurunziza, ibintu vyo bihejeje gukomera cyane ni nyuma yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu Angeline Ndayishimiye ndayubaha nawe wahejeje gufatira umugabo wiwe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko nawe yanse ko umukuru w'igihugu yoshira ko itegeko ryo gusubiriza General Prime Niyongabo Keri Nkurunziza. Amapeti yoba agiye kudozwa nyuma yuko uyu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe ahejeje kwanka ibi vyose, akabasaba yuko umugabo wiwe yotegura Jodel Ndayishimiye akaba ari we adozwa mu mapeti. Ibi vyose rero umukuru w'igihugu yaravyanse. Kuri ubu ngubu rero injyane mu rugo kwa Major Evariste Ndayishimiye zejeje kwibonekeza biriko mu nyuma z'uko arandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nkuko uyu mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabishikirije ku mukuru w'igihugu ko atarugo rushyokera urundi. Amakuru akomeye cyane aje kudushikira rero turayagaruka ko mwido nido ry'amakuru tuba tubandanya tubashitsa ko mwido nido ryacu. Kuri ubu rero bikaba bivurwa ko umusode yarungitswe kwica Keri Nkurunziza. Kuri ubu vyoba ari ibintu biriko birakwegera Denis Bucumu Nkurunziza, ibintu bikomeye cyane nyuma yuko hari n'umuvugishwa bwibonekeje mu ishengero ryiwe. Kuri ubu ngubu ibintu vyoba bihejeje gukomera cyane. Abaryango ba Denis Bucumu Nkurunziza bahejeje gukoranira mu hoteli y'umuhisi Petero Nkurunziza iherereye i Bujumbura kubijanye no kuraba neza ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi. Biravugwa ko afise ubwoba ko umuhungu wiwe arashobora kugandagurwa nkuko umutima w'umuhisi Petero Nkurunziza wahagaritswe mu gihugu c'u Burundi. Rero ibintu vyo bihejeje gukomera cyane nyuma yuko turiko turabikora kamatoza vyose tugira ngo tubibashitse ko muri ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Umugambo ukomeye cyane ko ababa soda b'u Burundi bariko baribonekeza mu bikorwa bitandukanye nyuma yuko intwaro bariko bariyamiriza ibijanye nuko Uburundi bwaba butwawe nabi. Vyose turaza kuvyumviriza mu makuru akomeye cyane aje kudushikira. Bikanavugwa yuko Keri Nkurunziza yoba yasubiriye mu rukundo na Darlene Bunyoni. Amakuru dukura mu baryango ba Keri Nkurunziza aremeza ko kuri ubu ngubu Keri Nkurunziza yoba yasubiye mu rukundo hamwe n'umwigeme uwazara umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Ivyo vyose akaba ari byo biriko birakoroza amosozi Bucumi Nkurunziza kumva zuko ari bo boba baragandaguye umuhisi Petero Nkurunziza. Vyose rero turaza kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane aje kudushikira. Nayo andi makuru adushikiye nuko kuri ubu ngubu Igitega hatowe ikindi ciziga. Kuri ubu ngubu rero ibintu bikaba bihejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi, aho bwicanyi buteye ubwo buriko buribonekeza. Bikaba mu nyuma zuko hari n'ayandi makuru avugwa mu gihugu cibanyi c'u Bugande bivuga ko kuri ubu ngubu leta y'u Bugande yashize ko itegeko ryo gukubita abanebwe. Vyose rero turaza kubibashitsa ko muri irido nido, aho bivugwa ko leta ya Uganda yoba igiye gushira ko itegeko ryo gukubita umuntu wese afise ubukene. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira biriko mu nyuma zuko mu rugo kwa Major Evariste Ndayishimiye ibintu vyabeje gukomera cyane nyuma yuko umutambukanyi wiwe atari karemera ingingo ikomeye cyane yuko General Prime Niyongabo yokurwa mu mabanga hagashirwa ko
ko uyu Pierre Nkurunziza bikavugwa ko ahubwo ariko arasaba umukuru w'igihugu ko yotegura Jodel Ndayishimiye akaba ari we aza akinjira mu vya politike. Amakuru akomeye cyane dushikira tubaza kuyumviriza muri biganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Wowe usabwa manuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uraturabona ari akazi ujya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Murazi ko kuri ubu ngubu Denis Bucumi Nkurunziza yoba afise wigenda inyuma yuko hari amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira ko yoba ari mu rukundo n'iyundi mutama. Vyose rero turaza kuvyumviriza mu makuru akomeye cyane tubandanya tubashitsa ko kuri imbonesha kure amasanamu ariko ararikoroza mu hoteli y'umuhisi Petero Nkurunziza yerereye mu gisagara c'ubudandaji Ubujumbura. Amasanamu abigaragaza n'ivyemezo bibigaragaza vyose turaza kubibashitsa ko mwoba mugiye gutumirwa mu birori biteye ubwoba vy'umusi mukuru. Kuri ubu ngubu rero turi buze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Kuri ubu ngubu Kiremba umusore apfunzwe kubera ubwicanyi. Iryo bara ryabereye ku musozi wa Kagarama muri komine Kiremba muri iyo ntara ya Ngozi. Amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira kuri ubu ngubu abajejwe intwaro baremeza ayo makuru. Claudine Wingabiye w'imyaka 18 yarishwe bunyamaswa amaze kumenyeshwa none ko umukunzi wiwe yobigenze, ariko nkuko bivugwa n'ababanyi Aroni Bimenyimana yaciye amukerera ubwo nyene nkuko abaduhaye amakuru babivuga. Ajejwe intwaro baremeza iyo nkuru ikomeye cyane yeje kudushikira biriko mu nyuma zuko kubwa Emmanuel Uwimana musitanteri wa komine ya Kiremba uwo mwicanyi yahamvye uwo mukobwa mu kinogo kiri hafi y'iyo nzu. Uwo musore yari asanzwe akora akazi kawinyezamu yararirira inzu yo mu mirima nkuko amakuru avayo abivuga. Ubu apfungiwe mu gashoka igipolisi mu ntara ya Ngozi. Igipolisi cemeza ko catanguye gukora ko amatohoza ibijanye n'ibindi biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko Igitega hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo w'imyaka ishika 40 catowe kuri uyu w'Imana. Amakuru akomeye cyane muri iki gitondo muri quartier Ngaragarama mu gisagara ca Gitega. Nanone umugwa mukuru wa politiki igipolisi kivuga ko ari isanganya ryo mwibarabara, ariko amasoko mu ntwaro avuga ko uwo mugabo atagikomere na kimwe yarafise. Uwo yatowe nta kimuranga na kimwe yarafise. Bamwe mu babishitse ko kandi mu bahashitse hakiri kare, bamwe mu bashitse aho yatowe babona ko uwo mugabo yarafite imyaka ishika 40 yoba yiciwe ahandi akazanwa gutabwa muri ico kibanza. Kuri ubu rero amasoko mu gipolisi avuga ko uwo mugabo yahora yikorera ibidandazwa mu gisagara ca Gitega yarazwi ku izina rya Ntare, akaba yishwe mu isanganya ryo mwibarabara nkuko ivyo biriko biradushikira. Kubw'iryo soko nyene biravuga ko uwo mugabo yagonzwe na tukutuku. Mukuru wa quartier Magarama Yandre Nzibarega avuga ko uwo yishwe atagikomere na kimwe yarafise ku mubiri wiwe. None hakibazwa gute yoba yagonzwe ariko atagikomere afise. Amatoza ariko araba mu ntumbero yo kumenya icamwishe niko basigura. Ikiziga ciwe kiri mu burukiro bw'ibitaro vy'akarere ka Gitega. Umukuru umwe nanone nkuko yabishikirije n'uyundi umuntu umwe yagaritswe acaja mu gashoka komisare y'igipolisi ca Gitega ku mvo z'amatohoza. Nayo andi makuru akomeye cyane yeje kudushikira reka tuyabandanirize mu gihugu c'ubanyi ca Bugande. Ibintu beje gukomera cyane ni nyuma yuko umushikiranganje w'Ubugande ajejwe vy'amashirahamwe atandukanye no kugurana na Haruna Kayeyune Kasoro asaba ko leta yoshira ko itegeko rigamije igihano co gukubita abanyabuganda bakene hamwe n'abinebwe kugira ngo bije gukora maze babe abatunzi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nkuko mu misi iri imbere leta ishobora kwemeza itegeko biciye mu nama nshingamateka kugira ngo abakene hamwe n'ibinebwe kuri ubu bagije bakubitwa inkoni kugira ngo bashobore kwiga gukora no kuba abatunzi, kubera twasanze ko bamwe mu Bagande nanone bakwiye kwirwana ko kandi bagakoresha ingufu kugira ngo nabo baronke ubutunzi. Niko umushikiranganje Kasoro yamenyesheje abari mu iyo nama. Kuri ubu ngubu rero
Amakuru akomeye cyane aje kudushikira ni nyuma yuko muri leta y'Ubuganda ibintu byabihejeje gukomera cyane aho abenegihugu batashimye ivyo bashikirijwe. Leta nanone y'Ubuganda biravugwa ko kuri ubu ngubu uruhara ariyo ikwiye gufata uruhara mu bijanye no guteza ubutunzi bw'abenegihugu muri ico gihugu, nk'uko ntibitahura ukuntu leta yokoresha igihano co guhana umuntu ngo ni ukubera akenye canke ari ikinebwe. Nanone ahubwo nyabona leta niyo ifise uruhara rukomeye cyane mu kurwanya ubukene biciye mu kurwiza ubutunzi burama kuri bose. Ayo makuru akomeye cyane yarajeje kudushikira ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu nanone mu gihugu cyacu cy'u Burundi naho ibintu byabihejeje kuyangara. Ni nyuma yuko mbere yuko tubashitsa ko amakuru akomeye cyane yaje kudushikira ngaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi avurwa muri politiki, reka amakuru yacu tuyatangurire ku gakuru keza gahejeje kudushikira aka kanya. Ni gute umukozi w'Imana Chris Ndikumana yarayanditse amateka muri Cameroon. Sinibaza ko hari uyundi murundi arakoranya abantu bangana gutya mu mahanga. Chris Ndikumana yaraye akoze igikorane nanone gikomeye cyane c'ubutumwa bwiza Idoula muri Cameroon. Isinzi ry'abantu bavuye mu mingo yose ya Cameroon no mu bihugu bibanyi vya Cameroon baramwitavye, bamwe bemeza ko baraye kabiri kuri ico kibuga bamurindiriye. Abanye-Cameroon baremeza ko nabo bakurikira Kanguka kandi benshi bakize biciye mu butumwa bwa Kanguka. Amakuru akomeye cyane yaje kudushikira nanone namana rabivuze ngaha kuri iyi mbonesha kuri yacu. Chris Ndikumana ni itunga ridasanzwe Uburundi bufise, hazoba igihe atakiriho ugiye mu mahanga uzobazwa ati koko wewe wariboneye Chris Ndikumana mu gihe ciwe wariho. Iyo ni inkuru ikomeye cyane kandi y'umunezero nezereje abenegihugu. Imana ibandanye kurinda no gukomeza umukozi wayo, iduhezegirire Uburundi bwacu maze buhinduke igihugu c'abarundi bose. Urukundo n'ubuntu bw'Imana vyiganze, izina ry'Imana ndirihabwe icubahiro. Ndabipfurije mwese umunsi mwiza wo guhimbaza Imana. Reka amakuru yacu tuyabandarize ku makuru akomeye cyane yaje kudushikira avurwa muri politike. Kuri ubu ngubu ibintu vyabihejeje gukomera cyane nyuma yuko ibintu bihejeje kwibonekeza bitanezereje abenegihugu, nyuma yuko ivya politike nga mu gihugu cyacu Burundi vyabaye nko kudandaza igisoda no gushaka indonke mu gihugu c'u Burundi mu benegihugu no mu matungo y'abenegihugu, mu gihe abenegihugu dufise inzara n'umubabaro biteye ubwoba. Kuri ubu ngubu rero ibintu vyabihejeje gukomera cyane mu baryango ba Nkurunziza, nyuma yuko hariko harategerezwa ko kuri ubu ngubu Nkurunziza arashobora gusubirira General Prime Niyongabo, nyuma yuko umukuru w'igihugu yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane ko General Prime Niyongabo yokururwa mu mabanga, nyuma yuko yibonekeje mu mugambi ukomeye cyane wo kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Ivyo kubw'amasoko yacu kuri ubu ngubu akaba ariko avyemeza. Turabigaruka ko muri iyi nkuru mu buryo bw'idonido. Ni nyuma yuko kuri ubu ngubu umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza kuri ubu ngubu yakoroye amosozi nyuma yo kumviriza inkuru y'umubabaro ko Nkurunziza yoba agiye kugandagurwa no kwinjira muri politike, nk'uko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba abishikirije. Bikavugwa ko kuri ubu ngubu Denis Bucumi Nkurunziza kuri ubu ngubu ubwo yoba afise ari ubujanye nuko Nkurunziza nawe yohagarikwa umutima nk'uko bahagaritse uwo muhisi Petero Nkurunziza. Vyose rero turabibashitsa ko makuru akomeye cyane abaje kudushikira. Mwarumvirije ko hari amasezerano akomeye cyane umuhisi Petero Nkurunziza yari afise hagati yiwe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu bijanye n'uburongozi bw'igihugu. Vyose rero ivya politike birahejeje kuba ibisetso ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ni nyuma yuko kuri ubu ngubu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubana we ahejeje kwanka iri tegeko ry'umukuru w'igihugu, nyuma yuko we nyene ashaka ko umukuru w'igihugu yotegura Jodel Ndayishimiye akaba ari we azamurwa mu bijanye na politike. Ariko amakuru dukura mu begereye igisoda remeza ko Nkurunziza yoba agiye kugandagurwa nyuma y'amakuru akomeye cyane y'agacamutwe bahejeje gushitsa ku bihangange bitandukanye, nyuma yuko baharungitswe umusirikare aja kugandagura Nkurunziza. Uyu musirikare yoba yarungitswe nande? Birakekwa ko yoba ari General Prime Niyongabo, nyuma yo kumviriza ko Nkurunziza ari we ari budozwe mu mapeti
amapeti akanashirwa no ku mwanya ukomeye cyane mu burongozi bw'igisoda c'u Burundi. Vyose rero bikaba mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo nawe yafashe ingingo ikomeye cyane yo kwibonekeza ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu cacu Burundi. Bijanye na politike birahejeje gukomera cyane nyuma yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mwumvirije amajambo akomeye cyane ko kubw'indongozi itariko irakora neza izokurwa mu mwanya ijejwe canke igakurwa mu mabanga. Ivyo vyose rero n'amakuru ababaje cyane. Inama yabereye mu hoteli y'umuhisi Petero Nkurunziza yakoranije benshi mu baryango ba Petero Nkurunziza kuri ubu ngubu yanzuye ko Kere Nkurunziza arashobora kuva mu bijanye n'ibi biriko biraba nyuma yuko hibonekeje n'umugambi yuko yoba ari mu rukundo n'umwigeme w'umushikiranganje wa mbere General Arengiyome Bunyoni wahora ari umushikiranganje nga mu gihugu cacu Burundi. Kuri ubu ngubu bikaba bivugwa ko hari n'itoroka rya Bunyoni, nubwo leta y'u Burundi iriko iranyegeza amakuru bivugwa ko yoba iriko irategura operasiyo yo kugira ngo Bunyoni bivugwe ko yoba yatorotse ibohero kandi yagandaguwe. Abene gihugu tugume dutegereje ko uwazana umushikiranganje wa mbere General Arengiyome Bunyoni apfunzwe kandi yarapfuye. Ariko nanone hari ibintu, hari n'amakuru akomeye cyane bariko baramurondera ko. Vyose turaza kuvyumviriza mu makuru tubandanya tubashitsa ko muri ibi biganiro vyacu. Kere Nkurunziza yoba agiye gusubirira General Prime Niyongabo mu bijanye no kurongora igisoda c'u Burundi nyuma yuko itegeko rikomeye cyane riva mu biro vy'umukuru w'igihugu ryoba riheze gushirwa ko umukono. Bikaba mu nyuma z'uko nanone umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika aca yanka. Ivyo vyose biba vyashizwe ko umukono n'umukuru w'igihugu we akanga gushira umukono kuri izo doctrine. Vyumvikana ko umushikiranganje wa mbere yoba ashigikiye General Prime Niyongabo yoba ari no muri kakarwi kinyegeje inyuma y'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abene igihugu baratangaza ko kuri ubu ngubu General Prime Niyongabo yoba akwiye gutanga imihoho nyuma yuko mu gisodari ko arumvikanamwo imigumuko. Abandi bene igihugu nabo bagashirikiriza ko kuri ubu umukuru w'igihugu ari we yoga akwiye gutora ingingo ikomeye cyane kandi agatanga inyishu kubijanye, agatanga n'insiguro kubijanye n'ibiriko biribonekeza mu gisoda c'u Burundi. Niba uburongozi budashoboka barakwiye gutanga imihoho, ababishoboye bakajaho bakarongora igihugu c'u Burundi. Ibintu vyabeje gukomera cyane nyuma yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe afashe ingingo ikomeye cyane. Amakuru turonswa na bamwe mu bahora bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu, n'amakuru turonswa na bamwe mu bahora bagenderera umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, n'amakuru akomeye cyane turibuze kugaruka ko mwidonido ry'amakuru tubandanya tubashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose. Uyu musirikari yarungitswe kugandagura Kere Nkurunziza kuri ubu ngubu yoba yarungitswe na General Prime Niyongabo kubw'amakuru ava mu gisoda, ariko kuri ubu ngubu atamuco dufise kuri ayo makuru. Gusa vyaravuzwe ko kuri ubu ngubu Kere Nkurunziza yoba yarungikiwe umusirikare amugandagura. Icitaramenyekana nuko yoba yarungitswe na General Prime Niyongabo, ariko amakuru yuko Kere Nkurunziza aragandagurwa yo amakuru arahari kandi dufise ivyemezo vyayo. Turaza kubigaruka ko mu makuru akomeye cyane tubandanya tubatosorera kandi tubashitsa ko kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ijambo rikomeye cyane Denis Bucumi Nkurunziza yoba ejeje gushikiriza abene igihugu n'abahora bari mu ishengero. Kuri ubu ngubu wumvirije amajambo akomeye cyane y'umubabaro mu gihugu c'u Burundi. Bikaboneka ko kuri ubu ngubu abaryango ba Denis Bucumi boba bagiye kuba bageramiwe nyuma yuko ibikorwa vya politike muri iyi leta ya nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vyoba biriko birabashikira. Denis Bucumi Nkurunziza mwarumvirije amakuru akomeye cyane ko yashikirije ko hari amabanga akomeye cyane kandi hari n'ibijanye na politike vyari vyanzuwe kandi vyashizwe ko umukono n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bompi n'umuhisi Petero Nkurunziza. Vyose rero ngaha kuri iyi mbonesha kure turabandanye tubikora ko amatoza tukabibashikiriza mu biganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu vya misi yose idonido. Ibijanye n'ubugeni bwa Denis Bucumi turaza kubigaruka ko ngaha kuri iyi mbonesha kuri yacu tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira. Kuri ubu ngubu rero mwoba mutumiwe nk'uko dutegereje ko boshira ubutumire ahagaragara. Vyose rero
turavyumviriza mu makuru tubandanya tubashitsa ko kuri imbonesha kure ya Burundi News TV. Nizere ko umerewe neza aho uherereye wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu. Iteka umunezero nivyo tubipfuriza no gusubira kubana namwe mu biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Kuri ubu ngubu turaza kugaruka ku ngingo nkuru zikomeye cyane zejeje kudushikira kubijanye n'umugambi w'uko General Prime Niyongabo yobagarutse mu gihugu c'u Burundi giturumbuka nyuma yuko amakuru avugwa muri Etat Major ibintu vyabihejeje gukomera cyane, inzu iriko irasha. Turaza no kugaruka nanone kubijanye n'umugambi wo kugandagura uyu Ken Nkurunziza. Tugaruke ku mugambi ukomeye cyane wo kugandagura waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi, General Alain Guillaume Bunyoni, nyuma yuko leta y'u Burundi yahejeje gutegura ibintu bikomeye cyane kuri General Alain Guillaume Bunyoni bijanye no kuvuga ko yoba yatorotse igihugu c'u Burundi kandi yagandaguwe. Dosiye ikomeye cyane kubijanye nuko yanse gutanga amakode yahugariye amafaranga n'inzahabu vy'agaciro. Kuri ubu ngubu rero vyo bihejeje gukomera cyane. Turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane tubandanya tubashitsa ko. Turaza no kugaruka ku makuru avurwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu hari umusirikare yatanguye kumena amabanga y'igihugu c'u Burundi nyuma yuko yafashwe mpiri nabo bita abawazarendo. Kuri ubu abawazarendo ntibariko baraha iteka abasirikare b'u Burundi bari ku rugamba mu nyuma z'uko bivugwa ko igihugu cacu c'u Burundi carungitse abo basirikare kugarukana amahoro muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasirikare bariko baragandagurirwa muri RDC. Turasavye ivyo vyose nibihagarare bijanye n'urudandazwa ruriko rurakorwa mu basirikare bijanye n'ubutungane. Turakeneye bishirwe mbere nga mu gihugu cacu Burundi. Reka ndagukangurukire cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turaza kugaruka tubashitsa ko amakuru nandi twabateguriye. Nimuje kure, iyi ni Burundi News TV.